dushimira Imana ko hariho abavyeyi uyu munsi bashoboye kubonana n'ababo cane abo bana bakabatora. Turemesha n'abo bavyeyi uno munsi bariko baratawa kuba barondera hirya no hino babarangira ngaha baja hariya aye. Dusaba Imana yuko ishobora kubafasha kugira ngo bashobore gutora ibibondo vyabo. Urabe neza, birashobora gushika yuko uwo mwana ashobora kuba yarahungabanye, ugasanga ntagishobora kuvuga, ugasanga ntagishobora, hari ingene amerewe, kuko umwana ashobora kuba amaze amasaha arenga 6 canke amasaha arenga 3 atari muhira, ni menshi. Kumbure ivyo vyose biriko biturika, ntafise wa muvyeyi amubumbatira, amuba hafi. Uwo mwana arashobora guhungabana cane. Tugerageze kwiyegereza abahinga kugira ngo badufashe, kugira ngo dushobore guhumuriza abo bana, kugira ngo dushobore gufasha abo bana. Muri ico gihe abo bana barashobora no kuterekana ibimenyetso vy'ubwoba cane, mbwa tukabona ko bahungabanye, kumbure babigumije muri bo. Bakunzi ba Kabine Turere, igitabo ivyerekeye indero, imibereho n'inyifato y'abana n'imiyabaga, kandi gafasha abavyeyi mu vyerekeye indero baha abana babo. Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu twese Axia Vibes TV, ndabaramukije. Jewe turiko turaganira ni Justin Mugisha, yize ivyerekeye imibereho n'inyifato psychology, ariko kandi nkaba nitaho ivyerekeye cane indero y'abana n'ingene abavyeyi bashobora kwifata mu bihe bimwe bimwe vyerekeye ubuzima, indero vy'abana babo. Tuje ngaho kugira ngo tuganire ku kintu giheruka kuba atagihe kinini giheze, ariko cakoze cane ku miryango, cakoze ku bibondo vyacu, eka vyakoze no kuri twebwe abakuze, harimwo n'abavyeyi. Muti ico ni giki? Mbega uje kutuganirira iki? Mbega ubwo birakenewe yuko tubigarukako? Ego cane. Ico kintu nifuza ko tuganira ko ni isanganya, nkuko twabishikirijwe n'abajejwe kuvugira inzego z'igihugu, cane inzego urwego rw'igisirikare, yuko habaye isanganya ry'umuriro. Uwo muriro wadutse ahari ibikoresho vya gisirikare. Kuko ubuhinga n'ubumenyi mfise bitanyemerera kuvuga kuri urwo ruhande, je nshaka kuvuga cane ku vyabaye mu miryango. Muri iyo miryango harabaye ubwoba bwinshi buturutse kuri ivyo bintu vyabaye, ariko kandi inyuma yaho harabaye gutandukana, aho hariho abavyeyi benshi hirya no hino bazimije abana, bazimije kumbure n'ababarera, kuko hari aho usanga uwo yaba afise uwo mwana yari hanze canke yarasohotse, hanyuma bikanka yuko ashobora gusubira aho yarari kubera ubwo bwoba. Mwumve yuko impamvu yo kubivuga ya mbere nuko ubwa mbere vyahungabanije imiryango, ubwa kabiri naho nuko abo bana cane bakiri bato cane, kumbure uno munsi nabo baratowe, bashobora kuba barahamutse, bashobora kuba barahungabanye. Hanyuma ikindi naco ni mbega mu miryango yacu turiko tubibamo gute? Igihambaye rero kumenya nuko
iyo ibintu nk'ivyo bishitse haba ibintu vyinshi, haba ubwa mbere ugutandukana, haba uguhungabana, haba uko kujuragirika. Mwumve aha cane cane nk'abavyeyi bari mu buzi cane cane mu gisagara hagati ca Bujumbura, twumve kandi n'abavyeyi bashobora kuba bari mu gihugu hagati canke hanze y'igihugu, bashobora kuba barumvise izo nkuru kuko vyarazungurutse ahantu henshi cane. Iyo nkuru novuga yuko yashitse giturumbuka nk'izindi kuko isanganya ntiritegurwa, ariko twibuke kandi ko n'abana benshi bo mu gisagara ca Bujumbura bari mu buruhuko, kumbure hari abariko barakina hirya batari muhira, nico tucibuke. Rero iyo nkuru irashitse, harabaye isanganya ry'ibintu vyavuze, hariho n'abantu benshi gushika bihere batigeze bamenya ivyariko biraba. Hanyuma abantu benshi baragwa igihumura, abo bana rero nabone barimo. Mwumve abavyeyi cane cane, kuko muri uno mwanya ubutumwa nibwo ndiko ndaberekeza ingene babibayemo. Kumbure hariho abibajije bati mbega muhira bimeze gute, kumbure biko bibera mu nzu wanje, kumbure biko bibera ku rugo rw'iwanje. Ico rero ni ikintu gihambaye co gutahura kugira ngo tumenye n'ingene tuvyifatamo cane cane inyuma yuko bibaye, kuko harageze igihe biragabanuka, harageze igihe birahera, ariko igihambaye n'inyuma yaho. Twararonse amakuru menshi aca hirya no hino ku mbuga hwaniro, amakuru y'ibihuha, amakuru yizewe, amakuru duhawe nk'uko twabivuze n'abavugira igisirikare n'abavugira izindi nzego zibijejwe. Tubanze kwanza kubashimira kuko baraduhumurije, cane cane abo batari mu ngo zabo. Ikindi naco gihambaye gutahura muri ivyo nuko muri aya makuru twahanahana, twaronse, twumvise ibitari vyo imitima yaravuduka, twumvise ibindi navyo hari naho vyashika tugakeka, ariko ivyo vyose twabigira kuko twibaza tuti mbega abacu ivyacu bimeze gute. Ikindi naco co gutahura kandi gihambaye n'ingene tumaze kubonana n'abacu bamwe bamwe, twaciye tubona hirya no hino ubundi butumwa bw'abantu barangisha ababo. Si abana gusa, hariho n'abantu bakuze kumbure bafise amagara make, canke badashobora kumenya neza iyo bari bari canke aho bari bari, kumbure ivyo bintu vyashitse batari muhira. Tushobora kuvuga nk'abantu bafise nk'ingwara zo kwibagira, bashobora kutamenya neza aho bari, ivyo barimwo, ugasanga baravyumvise bakagwa igihumura bagatakana. Mugabo ubu dushaka kuvuga, novuga nti kucerekeye abana. Abo bana barasanzaye, hariho abagiye kure cane yaho baba, hari abajanywe nk'uko twari twabivuze n'ababarera. Ivyo vyose vyarabaye. Hanyuma nk'uko twabibonye kandi hariho benshi ubwo butumwa babwakiriye gutandukanye, hariho benshi ubwo butumwa bamaze kubwumva bibajije ibibazo byinshi bitandukanye. Aha rero ico dushaka gushikaho kandi gihambaye n'iki? Ico dushaka gushikaho kandi gihambaye ni ingene uno munsi
ubwo butumwa ivyo twabayemo duheza tukabibamo. Ica mbere twomenya nuko iyo umuvyeyi afise ubwoba, umwana bari kumwe wewe abugira inshuro 3 canke 4. Ico kirahambaye cane ko ubwo bwoba dufise, aya makenga dufise, tumenya ingene tubibamo. Kumbure hariho n'abana bashobora kukubaza, bashobora kwibaza ingene bimeze, mbega birya vyavuze ejo bimeze gute? Aha tuhabere magabo cane, ntituvuge ivyo twiyumvira, tugerageze nk'uko bakunda kubivuga kuba objectif, twirinde kuba subjectif. Ivyo twibaza, ivyo dushobora kuvuga tubishire ku ruhande, abo bana tubanze tubahumuriza. Hari ikintu bakunda kuvuga mu vyerekeye indero, cane cane mu ndero y'abana, ati naho wo kwihenda mu vyo ukora canke mu vyo wavuze, gerageza wihende gushika uheze. Ati kumbura uzokosora, ati kirazira kujuragiza umwana. Aha ni mu ntumbero yuko uwo mwana niyagira ico akubajije mutoyi wanje ko ntamubona, tumenye ingene tuvyifatamo. Inyishu ishobora kuba iri nk'akarorero, ati hari ahantu yagiye, turiko turamuhamagara ari mu kuza. Iyo abana batubajije ivyo bibazo, inyishu ishobora kuba hari ahantu yagiye, turiko turamuhamagara azoza. Canke barashobora kutubaza tuti mbega biya vyabaye n'ibiki? Turashobora kumusigura yuko habaye isanganya, ariko ubu mwanya vyaheze. Aha ni mu ntumbero yuko batekanya mu mutima, kugira ngo bumve neza yuko ivyababayeko, ivyo bumvise, kumbure atari agacamutwe, kumbure kandi n'umwanya bitazogaruka. Ikindi gihambaye kandi nacone gikunda kudushikira, ni ingene twebwe tubisigura, ingene twe tubivuga. Kumbure dushobora kuba turi kumwe n'abandi bantu, dushobora kuba turi mu mugwi w'abandi bantu, turiko turavuga ivyabaye, turiko turavuga novuga nti tugira amakomantere atandukanye. Ndabasabe nshimitse cane gose yuko ivyo vyose tuganira twobanza kumenya yuko abana twobigize inyuma, kuko hari ivyo babayemo nk'uko twabivuze, ariko kandi hari ivyo bumva. Rero hagati y'ivyo bumva n'ivyo babayemo, kumbure hashobora kuba hari igihushane. Twumve yuko ivyo bintu bishobora kubahungabanya cane. Ikindi naco gihambaye kandi cofasha, kumbure abo bavyeyi bashobora kuba baratakaje abana, dushimira Imana ko hariho abavyeyi uyu munsi bashoboye kubonana n'ababo, cane cane abo bana bakabatora. Ariko kandi twizeze, duhumuriza, turemesha n'abo bavyeyi uno munsi bariko baratawa kuba barondera hirya no hino, babarangira ngaha baja hariya aye. Dusaba Imana yuko ishobora kubafasha kugira ngo bashobore gutora ibibondo vyabo. Ariko tubasabe yuko nimwabona ko bikenewe, mukabona ko umwana vy'ukuri yahungabanye, kuko ivyo twavuze sugira ngo turyoshe ikiyago, ahubwo murabe neza, birashobora gushika yuko uwo mwana ashobora kuba yarahungabanye, ugasanga ntagishobora kuvuga, ugasanga ntagishobora, hari ingene amerewe, kuko umwana ashobora kuba amaze amasaha arenga 6 canke amasaha arenga 3 atari muhira, ni menshi. Kumbure ivyo vyose biriko biturika, ntafise wa muvyeyi
amubumbatira, amuba hafi, uwo mwana arashobora guhungabana cane. Muri ico gihe naho bikitugora cane cane mu gihugu cacu, tugerageze kwiyegereza abahinga kugira ngo badufashe, kugira ngo dushobore guhumuriza abo bana, kugira ngo dushobore gufasha abo bana. Muri ico gihe abo bana barashobora no kuterekana ibimenyetso vy'ubwoba cane, mbwa tukabona ko bahungabanye, kumure babigumije muri bo. Yaba bavyerekana hoho n'imitende, ariko babigumije muri bo, mwumve yuko bishobora kubahungabanya gushika aho bishobora no kugira n'izindi ngaruka muri kazoza. Bavyeyi, reka dufate kano kanya kandi kugira ngo dushimire cane abo bantu bose babonye ko hariho abana bariko barajuragirika bakabakira. Izo ni inkingi z'ubuntu, ni inkingi tudashobora gusigura. Uwo muvyeyi yabonye umwana agashobora kuvuga ati uyu mwana reka ndamwakira iwanje, ndamwakire, ndamuhumurize, hanyuma mpeze fate nandike ubutumwa ndaburungike, hanyuma abiwe bashobore kumutora. Ni ikintu gihambaye. Twumve ko abo bantu ari intwari, ari abo gukezwa, ariko kandi tubandanye dusaba yuko uwo muntu wese ashobora kuba ariko arabona umwana ari ahantu wenyene, ashobora kuba yahungabanye, na wene ashobore kugerageza guca muri ubwo buryo, ariko kandi ashobore kwiyegereza inzego zimwegereye. Hariho inzego z'umutekano, hariho intwaro, kugira ngo bashobore kumenyesha aho hantu. Kumbure hariho n'umuntu ashobora kuba yatakaje umwana, na wene ashobora kuba yagiye ku bajejwe intwaro n'umutekano, kugira ngo mushobore guhuriza hamwe ivyo bibondo, abo bantu batakaye bashobore guhura n'ababo. Bakunzi ba Axial Vibes TV, ikidufasha ni ugufasha abandi. Turiho kugira ngo dufashe abandi. Ivyo dufise si ivy'iwacu. Nimba wewe utanze, umenye yuko uzogira akanyamuneza kenshi gusumba ako uzogira kuronka, kuko Imana ntidusaba kuja mu isengero, Imana ntidusaba kuja mu isengero gusa kugira ngo tuyihimbaze. Imana ntidusaba gusa kuja gutanga novuga nti ibyo kurya, ibintu biboneka bishobora guhembura umuntu. Twumve ko ico gikorwa cose, twumve ko iyo geste yose dushobora gukora ishobora gukiza umuntu. Ikindi kintu benshi barabivuze ko, benshi barabineguye, kumbure hari abatabitahura. Burya umuntu agize ubwoba, burya umuntu agize ibimuhungabanya, naho bitaba bimuraba ubwiwe, hari ingene tubibamo. Hariho abasenga, hariho abashima kumbure kubiha iyindi foroma, ugasanga hakubwiye ubwoba basha bagerageza gutera inkuru, kurondera utukuru. Hariho ubutumwa bwinshi bwaje busa n'ubushaka gutwenza. Nivyo ugufata ibintu vyose novuga nti tutabifashe biremereye ni vyiza, ariko twumve yuko ubwo butumwa uriko urashira kuri statut, uriko urarungika mu magroup, kumbure hari umuvyeyi uno munsi wewe ikibazo ciwe ari mbega umwana wanje nzomutora akiri muzima, mbega bizogenda gute? Rero icamye kiranga abarundi, icamye kiranga abanyafrika ni ugushiranako, ni ukuba hafi y'uri
mu bibazo bigoye. Hanyuma n'ijambo ry'Imana riratubwira riti nimubabarane n'abababaye, nimuhimbagwe kumwe n'abahimbawe. Ubu butumwa muhawe na Justin Mugisha wo muri Cabinet Turere, kugira ngo dushobore gufasha ababyeyi, kugira ngo dushobore gufashanya hagati yacu, kuko ntawe bitashitseko, ntawe bitakozeko, kandi uwo bitakozeko vyarakoze ku nshuti yiwe, vyarakoze ku mubanyi wiwe, vyarakoze ku bo bakorana. Rero twese biraturaba, nico gituma twavuze tuti nivyo havugwa vyinshi, havugwa ibitandukanye, mugabo muri aka kanya igikenewe nuko dushobora guhumuriza, mbere tukavuga n'inyifato abavyeyi bogira kugira ngo bashobore kuba muri ibi bintu vyabaye. Bakunzi ba Vibes TV, iteka ryawe, ikidutunze n'ubuntu, ikidutunze n'iteka, twebwe twiha mu vyo dukora, ariko duha n'abandi mu vyo baba bariko barabamwo. Murakoze.